Ndabaramukije ndabaha n'ikaze nshuti namwe bakunzi b'ikiganiro abakunzi b'amahoro. Muri kino kiganiro tuza kuganira ku burongozi bw'ishengero bubereye. Uburongozi bw'amashengero nk'ubundi burongozi bwose burafise uko bushirwaho, uko bukora, eka mbere n'uko butunganijwe hisunzwe ubusumbasumbane buhari. Uko biri kose ntawo kwirengagiza ko bivanye n'uko ubwo burongozi bukozwe bishobora gutuma ishengero rigira ibibazo bitandukanye rikanasambuka canke rigatera imbere, gutyo abari muri ryo bakabandanya neza inzira ija mw'ijuru. Mbega none uburongozi bubereye bw'ishengero bumeze gute? Ni izihe mvo zishobora gutuma uburongozi bw'ishengero bukomera canke bunyoganyoga? Intambamyi ni izihe zikunda kubangamira uburongozi bw'amashengero? Ivyo n'ibindi bibazo nivyo tugiye guca hirya no hino muri kino kiganiro. Turi kumwe n'umutumire ni Oscar Nduwarugira. Ndakuramukije, ndaguhaye n'ikaze kandi. Murakoze kw'ikaze kandi nanje ndabaramukije. Ndaramukije n'abariko baradukurikirana kuri televiziyo Heritage n'abatwumviriza ku maradiyo atandukanye. Murakoze. Ni Samuel Niyokwizera nanje ndemesheje kino kiganiro. Reka dusubire tubahe ikaze. Twavuze rero yuko tuza kuganira ku burongozi bubereye bw'ishengero. Mbega uburongozi bw'amashengero yose bumeze kumwe canke butunganije gutandukanye? Nibaza yuko twisunze amategeko y'igihugu tukisunga n'ijambo ry'Imana rivuga, bwategezwa kuba bumwe. Muga bifatanye n'uko abantu bakoze n'uko abantu bakora ibintu, hari igihe usanga bitandukanye. Hari igihe usanga bitandukanye, muze muti mwisunze amategeko y'igihugu. Mbega amategeko y'igihugu avuga iki ku burongozi bw'ishengero? Amategeko y'igihugu arategekanya uburyo ishengero ritunganywa bivuye ku itegeko ritunganya iby'amashengero mu Burundi. Riravuga inzego amashengero agira, rikavuga n'uburyo zikora, ibisabwa abarongozi n'ibindi byose. Ivyo nibaza ko abari mu burongozi bw'amashengero barabizi. Hari itegeko ritegekanya inzego ziba mw'ishengero, rigategekanya kandi n'ivyo bakwiye gukora n'uburyo bakwiye gukora. Iyo rero tugiye mu vy'itegeko, amashengero yose atunganywa kumwe. Ku itegeko ntirisobanura aba na bariya. Bose ribafasha gutunganya ivy'amashengero yabo canke ayandi madini. Iyasa rero abatunganijwe kumwe afise ibisa. Hanyuma ikindi navuze nuko haca haza amashengero bivanye n'uburyo yubatse, yubakiye kw'ijambo ry'Imana. Hariho ibica biza kandi bigasubira bikayahuza. Ijambo ry'Imana riravuga uburyo uburongozi bw'ishengero butegezwa kubakwa n'uburyo bukora. Babikoze rero bisunze ijambo ry'Imana, bategezwa kubikora kumwe. Mugabo navuze ko abantu kenshi barafise nabo uruhara rwabo mu gupanga ibintu n'uburyo baca babikora. Nahuza gusanga ari harimwo utuntu tumwe tumwe tunyurana. Murakoze. Mbega none ishengero Bibiliya hari akarorero k'uburongozi bubereye yoba itangana rijya muvuze yuko hari ico ijambo ry'Imana rivuga kuri ku burongozi bw'amashengero? Bibiliya niyo ibitanga ahubwo. Ishengero ritubatse uko biri bivuga riba rifise ingorane. Bivuga gute rero? Bibiliya irasobanura neza ko ishengero ubwa mbere ni iry'Imana. Ni ukuvuga umuntu wese afise ishengero azi ko arongoye ishengero akwiye kumenya ko umurongozi wa mbere w'ishengero ni Imana. Ishengero si iciyumviro c'umuntu. Nta muntu ashiraho ishengero mu bisanzwe. Ishengero ni iry'Imana. Ku mutwe hari Imana, niyo iri imbere ya vyose. Hanyuma ubwo burongozi rero bw'Imana buca bukora buciye mu bantu. Abantu nabo iyo baje gukora ivyo bikorwa
hariho rero ivyo ijambo ry'Imana rivuga uko abarongozi bakwiye gutunganya, uko bakwiye kuba bameze, ingeso zaba bafise n'uburyo rutonde rukwiye kuba mu rusengero. Ivyo vyose urumva mu ijambo ry'Imana birimo. Tugende rero mu ncamake kumbure muce kuri kimwe kimwe. Urwo rutonde ruba rumeze gute? Abo barongozi baba bameze gute? Duhere kuri Imana canke Bibiliya bitegeka. Duhere kuri ico ca mbere, abantu babanze bagira uko gutahura. Ukabuzi ko umurongozi w'ishengero, ishengero sico kimwe na sosiyete y'umuntu, sico kimwe n'umugambwe canke ishirahamwe. Ishengero Bibiliya ivuga ko Kristo ari we mutwe, mu isanzwe Kristo niwe murongozi w'ishengero. Abarongozi bategerezwa kuba ari abakristo, bakurikira Kristo, bagaca bakora uko abasaba kubikora. Nibaza ko ahantu kenshi yaba ingorane mu burongozi n'igihe bafashe ishengero nk'umengo n'ayandi masosiyete, bagafata ishengero nk'uko umengo ni umugambi w'abantu. Mu gihe abantu batahuye neza ko umurongozi w'ishengero ari Kristo, bagaca bafatira ku urwo rufatiro, bakamenya ko ari urwo rukarorero keza, bagaca baja muri wa murongo rero uvuga ngo abantu bariko bakora kubera bahamagawe n'Imana gukora ivyo. Tugaca tuvuga kandi tukavuga tuti ab'Imana rero ihamagaye canke irobanuye, ikibaha n'ubushobozi bwo kubikora uko Imana ibishatse. Iyo rero umuntu abigiyemwo akabikora umengo ni sosiyete, umengo ni ibintu vyiwe, niho kenshi bigoranira mu mashengero. Mugabo abantu bamaze kumenya bati urufatiro rwa mbere ni Kristo, iryo shengero umuntu arimwo mbega arazi neza ko ahari nk'uwashizweho na Kristo kugira ngo akore ivyo Kristo ashaka pani inyungu ziwe. Haca haza rero vya bintu bica biza bikagaragara ku muntu aza kuba umurongozi. Ubwa mbere akwiye kuba ari umukristo. Ariko ndafise ubwoba ko abantu benshi barongora amashengero rimwe usanga atari abakristo, usanga ahubwo ari abanyeshengero bayo mashengero. Ko kuba umunyeshengero no kuba umukristo ntibisa. Ico nyene ko n'abantu bacumva umukristo n'umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubugingo bwiwe, umukiza n'umwami w'ubugingo bwiwe. Mugabo umunyeshengero n'umuntu yinjire mu ishengero bakamwakira, wari we wese ashobora kwinjira, ashobora no kubesha agashinga ari ntahe z'ibinyoma ko yakijijwe kandi atakijijwe. Mugabo ni hamwe bica bigaruka, Bibiliya ikavuga iti mubabonera ku vyo bama. Hariho abantu bavuga ko ari abakristo mu bw'ingeso n'ingendo, ukabona ko ataba ukristo burimwo. Mugabo umuntu akwiye kuba umurongozi w'ishengero akwiye kuba ari umuntu vy'ukuri w'umukristo, afise indero Kristo, no kuvuga afise ikimugera muri we gituma akora ivy'Imana, ivy'Imana ishaka kandi yisunze ijambo ry'Imana. Ica kabiri, ateza kuba ari umuntu atikunda, kuko kuba umurongozi birasaba gose kwitanga no gukorera abandi. Uburongozi dusoma mu ijambo ry'Imana n'uburongozi bwo gukorera abandi nivyo Yesu yagiye yigisha intumwa. Umurongozi mu ijambo ry'Imana niwe yoza ibirenge abandi. Mugura urabona mw'isi biranyuranye. Abantu bato bato nibo baza gukomera amashi abategetsi, nibo babashikanira, babagemurira, bagira iki n'iki. Muga muri Bibiliya biranyuranye. Umurongozi niwe yoza ibirenge abandi. Aho hacazamo ikintu co guca bugufi. Ingwane nyinshi abarongozi bagira n'amanyama, no kwiyemera, no kubona abandi kumengo ntaco bamaze. Iyo rero iyo mpwemije mu murongozi ari mw'ishengero umva gica kiba ikibazo, acagomba gutwara kumwe kw'abisi, acagomba gukoresha inguvu n'ibindi. Inguvu zo zaba zifise bivanye n'ikibanza arimwo. Mugabo bisaba ko aba ari umuntu afise iyo ngendo yo guca bugufi. Ivyo navyo ntibishobora kuza gutyo kuko biri mu vyamwa vya mpwemu yera. No kuvuga ari umurongozi yakiriye Kristo, arongorwa na mpwemu yera, uwo kuvyukuri ni washobora kurongora ishengero ry'Imana neza. Kenshi rero hari igihe usanga nyene abantu babijamwo mugabo batariko barabitahura muri ubwo buryo. Hama ikindi Bibiliya ivuga nuko akwiye kuba ari umuntu w'akarorero mu ngendo, mu ngeso, mu mwifato, mu kibano. N'umuntu bigaragara neza by'ukuri yuko ukuntu agenda, ukuntu abayeho atagasembwa kamuriko. Nico gituma mu mashengero uza gusanga nyene kenshi bivugwa, sino mu mashengero gusa, umurongozi uko yifata
niko n'abarongoye baca bakunda kwifata. Iyo rero umuntu adafise uko kwinengesera, adafise iryo teka ryo kubaho neza mu kibano, umva biragoye ko abandi bamwigirako, kuko umurongozi aba icitegererezo. Mu gihe afise ingeso mbi, mu gihe avuga uko ashatse, hari abarongozi b'amashengero usanga atanguye kuvuga ibiva mu kanwa kiwe bigoye no kwemera ko yoba ari we, nk'uwo akarori aca atanga sikeza. Rero ivyo birasaba yuko umuntu ku vy'ukuri aba umurongozi aba afise ku kwinengesera mu kibano, akaba umuntu umushinga ntahe, abantu bashobora kwizigira, avuze ikintu agikora uko yakivuze, n'ibindi byinshi birigenda isobanura bijanye n'uburongozi Kristo. Rero nibaza yuko ijambo ry'Imana rica rimera nk'amategeko ngenderwako agenderako. Bisaba ko umwigishwa w'ijambo ry'Imana, ko umuntu yiga ijambo ry'Imana kandi ivyo akora ashobora kubisobanura neza yisunze ijambo ry'Imana. Hanguma nce ngo mvuga ikintu kimwe, hari abantu bakoresha ijambo ry'Imana mu gusobanura ivyo bifuza n'ivyo bagomba gukora. Badafata umwanya ngo bige ijambo ry'Imana, bakore ivyo ijambo ry'Imana rigomba canke rivuga, bakagomba kurikoresha ngo rishigikire ivyo biyumvira. Umuntu akavuga ikintu agasharondera umurongo muri Bibiliya uza gushigikira. Ivyo rero nivyo kenshi usanga biko biranazimiza vyonona n'ishengero. Kubera abarongozi bamwe b'amashengero ntibikenewe, hari ibihugu bimwe biriko birasaba ko baba barize n'ivyigwa ndoramana n'ibindi, mugabo ntivyari bikene ko vyigwa no gushika kuri urwo rugero, kubera yuko mpwemu w'Imana aradufasha gutahura ivyo ijambo ry'Imana rivuga, mu gihe dufashe umwanya wo kuryiga. Ivyigwa navyo ntibikenewe, navyo nyene birakenewe, mugabo niko ndavuga ko bataronse ubushobozi bwo kuvyiga, mugabo akisanga ari abarongozi. Iyo afata umwanya akiga ijambo ry'Imana, kumviza ico Imana ivuga mu ijambo ryayo, muga ntafata ivyiyumviro vyiwe ngo acaza kuzingura ati mbega amaverse ashobora gushigikira ibimvuze n'ibiki. Kuko ikibabaje nuko ivyo ari byo benshi usanga bariko barakora. Yavuze ikintu agaca agomba kurondera amajambo y'Imana gisigura. Ukoze uko nta kintu na kimwe ijambo ry'Imana ritoza gusigura, ko vyose umengo vyo babirimwo. Mugabo ni vyiza ko umuntu yicara akiyumvira ati iri jambo ry'Imana aba bantu bitwa abanyefeso Paulo ariko arabwira, agasoma neza, akaraba n'ibindi bitabo, mbega aba bantu n'abaki, ibi ni kubera ko Paulo yabivuze, hama mu nyuma akiyumvira ati ibi natwe vyo dufasha iki mu buzima turimwo ngaho iwacu, ico dukuramwo niki. Muri ico gihe biza bigafasha ko umuntu ashobora gukora neza. No kuvuga rero no umuntu akijijwe, agendeshwa na mpwemu yera, umunyeshuri w'ijambo ry'Imana, kandi akaba n'umuntu afite ingeso nziza, umuntu akunda kwiga kugira ngo amenye ashobore gukora neza. Reka tugaruke ku burongozi muhejeje kuvuga. Mwavuze yuko umuntu ashobora kuba yitwa umunyeshengero mugabo akisanga ari muri ubwo burongozi, ugasanga rero umurongozi ariko akora nabi. Ariko rero tugarutse, hari amajambo muri Bibiliya avuga yuko ataburongozi butava ku Mana. Iryo jambo mbere wanashima n'abanyapolitike bararikoresha. Urumva mu rusengero naho nibaza ko iba ari Imana. None bigaruka gute ko umuntu aba adakijijwe hanyuma akaja ku burongozi? Tubisomye neza uko vyanditse, nta burongozi butava ku Mana. Mugabo jewe somye neza ijambo ry'Imana rivuga n'insiguro, uburongozi bwose buva ku Mana, mugabo abarongozi bose ntibava ku Mana. Sinzi ko bisobanutse neza. Fashe gusigurira Imana uko yaremye isi n'ijuru, ikarema n'ibirimo, ikarema n'abantu, n'uburyo yapanze ibintu byose, uburongozi bwamaho. Ni naco gituma ikuvina ikirema Adamu na Eva yabahaye ububasha bwo kuganza ku isi, hanyuma ishiraho nonaho ya ku muryango hariho serugo, inarugo, abana, ukacuduga, ukacuza no kwishengero. Hari abarongozi b'ishengero Bibiliya irabemera. Ubwo burongozi bw'ishengero buryo ryubatse iravuga ati bakwiye kuba abanaba, hakaba nibi vyose bigenda isi uko Imana yayiremye nuko yashizeho ibintu, hama hari izo nzego. No kuvuga Imana
yemera iyo ntunganyo niyo y'uburongozi. yayishizeho kandi iyo igumaho. muga ntiyemera ko minsi yose Oscar Samweli baba y'abarongozi ariyo yabatanze. iyo yasiba yabatanze. N'ikimenyamenya abisirayeli barageze ahantu babwira Imana bati ntidukeneye gusubira kuturongora, twihera umwami. bo nyine barivugira neza bati duha umwami wa Mana ntitugukeneye, duha umwami. muga bitarashika no hiyo, abisirayeli bari ahantu barigeze kuvuga bati none iyo Mana tutabona ntitwokora Imana tubona iwacu nk'abandi bose. Nuvuga abisirayeli barageze ahantu baravuga ati ubwo burongozi turakeneye umwami. Imana irababwira ati mwami nivyo muramukeneye mugazo batera ibibazo, bati nta ngorane muduhe. No kuvuga yuko nibo bamwisabiye, nibo bamwishiriyeho, kandi twarabonye turasoma neza uko yakoze nuko vyagenze. Rero ica abantu bakwiye kucumva neza kugira ntibabibaza barajaniranye ibintu, ngo have kuko tubivyemeje uko wocumenga umurongozi byazokora byose nta kosa afise, bibazwa Imana, nta buriganya burimwo, ntaki. Niko nyene Imana yamushizeho n'uwaje kumara abantu n'ibindi byose, uwo mengo niko twaba tubisiguye. Mugabo siko bimeze. No kuvuga rero abarongozi abanja kuba barongozi, abo barongozi harabishiraho, harabashirwaho n'abantu, hariho abajaho ku buryo buhuriranye n'ivy'Imana ishaka. Mw'ishengero rero naho nyene Oscar ngomba yuko muca mutubarira, mbega none ishigwaho uburyo ico bita metode mu gifaransa Imana yemera bwokoreshwa kugira ngo abarongozi bajeho nubuhe? Twumvise ko uburongozi bwo bw'Imana bwemera, mbega uburyo bwokoreshwa kugira ngo na wa wundi aza kuza kuri ubwo burongozi aze yemerwa nayo nubuhe? Nibaza yuko nivyo twavuze. Bibiliya irasobanura uburyo abarongozi b'ishengero bajaho. Mw'ishengero nibaza ko vyoroshe kuko n'ingabire zitandukanye Imana igenda ishira mu bantu, hanyuma abo bantu barakura bakazikuza zigakura muri bo, hanyuma ishengero ari ryo mubiri wa Kristo ntibinagorana ko rirongorwa na mpwemu yera. Muri ico gihe haravamwo abaja hejuru batwara abandi. Itandukaniro n'ibindi vyo mw'isi niki: iyo ubaye umurongozi mu ijambo ry'Imana ubaye umukozi w'abandi, ubaye umera nk'umanutse hasi naho umengo uduze hejuru, kandi ubujejwe kugira gute gukorera abandi. Hariho rero ibintu bimwe bimwe uca utegezwa gukora, bisaba umurongozi wese dusoma muri Bibiliya. Abantu nka ba Paulo muri Bibiliya barabaye abarongozi umwanya munini, barakora ibikorwa bitandukanye, bigenda bigaragara uburyo umurongozi nka Paulo yashizeho amashengero menshi, akagenda yegeranya, hama agatanga ibintu bimwe bimwe bigaragaza uburyo abantu bakwiye kurongora uno munsi. No kuvuga ararera n'abandi bazoba barongoza, arabigisha ibikenewe byose uburyo bakwiye kuzoba barongozi. Nibaza ko atarabagomvye guhuvya ijambo ry'Imana, mu vy'Imana ho biroroshe. Tugiye inyuma y'ivy'Imana naho nyene abarongozi bategerezwa kumenya yuko ivyo abantu baza gushiraho bakabishiraho mu buryo buza gufasha abantu, atari kurondera uburyo baza gukandamiza canke kurondera inyungu zabo. Ntaco vyari bitwaye mu gihe abantu bariko bakora ku neza y'abandi bose, kuko ico nico Imana isaba, nuko umuntu wese yitwararika abandi gusumba abandi. Mugabo kandi dukwiye kumenya neza, kandi abantu bakwiye kuvyumva neza, yuko mu ntumbero y'Imana ntikwari uko abantu biga bakiganza. Mu ntumbero y'Imana kwari uko abantu bose barongorwa n'Imana. Muga uko umuntu yagiye agarariza hindura ibintu, hageze igihe umuntu yisanga Imana ku vy'ukuri uyikurikira ubishatse. Uno musi hariho abantu babwira ko Imana itariho, badakeneye no kuyizera, barakeneye kwikorera mu buryo bwabo. Abo baganzwa rero n'ivyo vyiyumviro vyabo, aho biragoye gose kuza bobo nta n'ivyo kwiyumvira ngo niki. Iyo bariko bavuga rero ngo bashizweho n'Imana, kuba ari kurondera gukoresha Imana
kugira ngo bashire abandi bose inyuma hama bagumane uburongozi iba ari nk'inkoro yo kurondera kugumana uburongozi avuge ko n'Imana yavyemeye ko ngwana ngafata igihugu urumva ni n'umugambi w'Imana mugabo kuvyukuri ni wagiye kugwana hanyuma urushinga uwundi hanyuma birashika urafata igihugu ni naco gituma nawe uzosanga bihindutse uwundi akaza muga mu vy'Imana mu ijambo ry'Imana Imana yarashizeho urutonde mu gihe habaye ikintu citwa ishengero ubwo burongozi buduga bwisunze ico Imana iriko irakora mu ishengero aho abantu ingabire ziduga bakemera kuja gukorera abandi mbere kenshi burero tubona abantu benshi Imana yashize n'imbere hariho na ba Mose n'abandi turabona gose yuko kenshi banabitinya ariko dufashe kuri ubu burongozi bwo mu mashengero nyene bushigwaho turabona ko hari amashengero amwe abarongozi bashigwaho haza kumburengira ngo abono kwita batama bishengero hanyuma bakavuga bati uyu turamushizeho ni wagiye kurongora rino shengero abandi ugasanga bavuga bati hakoreshwa amatora abantu bagatora muri ico gihe iyo hakoreshejwe amatora nta muntu aja mu matora atakoresheje kwiyamamaza ni nk'ibi nyene vyo ko barongozi kumbura ari bo abo batama bishengero bashobora gushiraho umurongozi jewe nshobora gushima umwana we wanje nkamushiraho mbega ntiyumva yuko ubwo burongozi bwo hari igihe naho umengo buri mu nzira yayindi Bibiliya itubwira hari aho usanga umengo ntibwubahirije neza ico Bibiliya yivuga ugasanga twagiye kuronka barongozi babi ucunyibutsa kera uko batubwira ko muri Katolika Imana ari utora umupapa umwotsi ngo uduze hejuru ngo Imana iramutoye mugo udahava tumenya yuko hari abantu bagenda bakicara bagaharira bakagira amatora hama bagatora nibaza yuko nce subira ndakivuge n'ubundi iyo tuvuze ishengero tuvuze ico Bibiliya ivuga nituko tuvuga abantu bubaka aho ndakene ko abantu babitandukanye hari ibintu abantu bubaka bita amashengero muga kuvyukuri n'amasosiyete n'amashirahamwe y'abantu nibitubona vyamamwe induru n'ibindi byose urumva ishengero riko ryiyubaka ritusunga ijambo ry'Imana niryo rigenda rigashika muri ibi turi mu no musi rero ukurikiranye kahise k'ishengero uca ubibona neza kubera yuko ishengero turiko turaba intango uburyo ryatanguye intumwa za mbere zivuga ubutumwa mu mashengero akabaho uburongozi bwatezwa kwisunga bijya nyene mugabo uko vyagiye biza birahinduka biduga uno musi n'uruvange hari amashengero ku vy'ukuri ariho apanze ukuntu mu buryo bw'uko ku vy'ukuri bigoye no kumenya abakijwe n'abadakijijwe bigoye no kumenya abatumwe n'Imana n'abatatumwe n'Imana kuko nazangabire zategerezwa gukuzwa zatezwa kuvugwa ntizikivugwa umva ntaziriho no kuvuga rero ishengero riri inyuma y'ijambo ry'Imana rica rikuruko nyene kandi bitezwa kuba mw'ivyo vyose bikuravuga ni naco gituma hari induru nyinshi mu mashengero biterwa no kukuntu nyene bwo burongozi uri kuravuga butariko bujaho bwisunga vya bindi by'ijambo ry'Imana ahubwo ikigenda kiba niki ubwishengero ryagiye rikura hagiye habaho gukopya canke kuzana ibiri mw'isi byinjira no mw'ishengero ugaca usanga kuba umurongozi w'ishengero no musi umengo ni icubahiro kinini ariko sivyo Bibiliya yigisha Bibiliya ukuvuga uri inzuba umurongozi muri Bibiliya uri umusuku w'abandi uri umukozi w'abandi kandi ivyo ntavyo ushobora gushikako mu gihe ku vy'ukuri utashitse ku musaraba neza umwe mwera kujanjagure uce bugufi wumve ko ushobora kuvuga nka Paulo ukavuga uti munyigane nkuko nigana Kristo uravyumva kuko Paulo mu burongozi yerekanye ico nico kiza imbere avuga ati munyigane nkuko nanje nigana Kristo agaca asigura n'ibindi vyinshi kwaba kubabazwa kwa bibiki n'ibindi vyose agenda acamwe n'ivyo yihanganira ni kumwe nyene Kristo yabikora mugabo abarongozi buno musi sinzi abo hagarara imbere y'amashengero yabo bakavuga bati munyigane kuko nigana Kristo ivyo batabishobora bari mu bindi bintu vyashizweho n'abantu atari shengero ry'Imana biragoye kuvuga ko abantu baca bumva umengo uvuze ibintu bikabije niki
mugabo nibaza yuko iciza gusa no kuba yari yarabivuze ko hazogira igihe haza abantu bigisha ibinyuranye n'ijambo ry'Imana rivuga kandi bazoronka benshi babakurikira. Jewe rero ndiko ndarabishengero si igorofa ryiza, ndiko ndara umukozi w'Imana si vya bikanzu n'amakofero abantu baba bambaye n'amakostime n'imiduga minini, si vyo nza kuraba. Uyange na mwijambo ry'Imana nkaraba ujya muntu hitwa umurongozi araciye bugufi arongorwa na mpwemu yera vy'ukuri. Ku vy'ukuri ujya muntu yigana Kristo, arashobora guhagarara imbere akavuga ati munyigane nkuko nigana Kristo. Sanze urumva yuko bipfira mu ishigwaho ryabo, mbega none sinibaza ko bipfira no mu ishigwaho ryabo, bipfira muco barimwo. Kuko ishengero ririho gisunga ijambo ry'Imana ntishobora gushiraho abantu gisunze ivyubahiro ngo abana ngo ibiki n'ibiki, ritezwa gushiraho abantu bisunze ingabire ziri muri abo bantu kandi zikabikora uko ijambo ry'Imana ribivuga. Intumwa ziratanga akarorero keza. Wibuke igihe intumwa ziriko ziripanga zigomba gukora ibikorwa, hanyuma abantu bamwe bakaza bati hari abapfakazi bariko barakoma induru barira bagira gute ko barenganywa. Intumwa ziravuga ziti genda murabe mu bandi bantu bafise buzuye mpwemu w'Imana bafashe mu gutanga ivyo bintu. Twebwe nk'intumwa ntitwoja gutanga ivyo kurya, tugiye kugira gute? Tugiye kuvuga ubutumwa, twongere dusenga Imana. Hanyuma ishengero urumva uko gutandukanya ibintu. Umuntu akavuga ati uno musi mu mashengero menshi abantu benshi boca bagomba kwiruka kuja gutanga imfashanyo ko niri humanitaire, harimwo amahera bacatangura gukora ibiharuro n'iki. Rero nibaza yuko ikibazo si ikindi, nivyo bintu twubatse, ivyo bintu abantu bubatse barimwo bita amashengero, bagaca bagomba kandi kuvyita ishengero ryo muri Bibiliya, kandi ari ibintu abantu biyubakiye bifise n'amategeko n'uburyo babigize. Rero gusubira mu ijambo ry'Imana rikaba rigo rufatiro nivyo bica bigorana, kubera ko bamaze gushiraho umurongozi bagaca bashiraho n'ivyubahiro n'ibindi vyinshi, biragoye ko abantu bavuga ati dusubira inyuma. Muri kahise k'amashengero ugiye ugasoma uza gusanga ku vy'ukuri uko ishengero ryatanguye ryagiye riza rirahinduka riteba rimera nk'ayandi mashira hamwe yose. Cyo gituma amatora ibiki vyose bica bizamwo, abantu ugasanga bariko bararaba ibindi bintu byo gufatirako, mugabo bidafise ku vy'ukuri urufatiro rushobora kuja mu ijambo ry'Imana ngo gwerekane uburongozi bwiza. Naha duca tubona rero kunyinyurana, intambara n'ibindi vyinshi. Twofuma tubona kunyuranya mu vyiyumviro bifatiye ku kuntu mu gushira mu ngira ijambo ry'Imana, muga ntituze kubona kunyinyurana abantu bavuga ngo bajya ni banaka bajya ntibakwiye kujamwo nkuko tubibona no musa amashengero amwe mbere ugasanga nakivuze no ngaha ugasanga hina amashengero ari karasambuka bapfa moko n'ibindi byinshi bitwa ngo n'abakristo. Sakarorero keza rero jewe namanda bivuga ivyo twita ishengero tubona ngaha, ishengero riboneka, amashengero yagiye yubaka ivyo twita amadenomination mu rurimi rwiza, ivyo twita amadenomination abantu babimenye neza. Nta na denomination nimwe izoja no mwijuru abatagomba kwitunganya ku ijambo ry'Imana ribivuga. Ku vy'ukuri ivyo bariko barakora nta gitangaza kirimwo, nivyo nyene vyari vyitezwe, ahubwo bitabaye ico bari gitangaza batagize propagande notangara muga ntibayigirira ikindi. Nijya vewitiri hajya baca baha umurongozi nujya mushahara nikijya cubahiro nibijya byose baba bariko bagira propagande. Si igikorwa c'Imana. Kwigwa c'Imana cabasaba guca bugufi bakicara bakaja munsi y'abandi bakaja koza ibirenga abandi. Ivyo rero nta muntu avyirukira, nta n'umuntu abigwanira, nta muntu agwanira kuja koza ibirenge abandi bantu, ahubwo bose bagwana ngo baboze ibirenge. Rero ijambo ry'Imana bataryubahirije byose bica bigorana. Hamikini naco duca tunaraba n'uburyo bakora. Paulo nk'umurongozi yafata umwanya munini wo kwigisha abantu no kuremesha abantu mu ishengero, agafata umwanya wo kubigisha ivyizegwa. Uno munsi ni kangahe abarongozi bafata umwanya kugira bahimirize abantu, kiretse bimwe byo kuwa Mungu vy'insiguro bipanze bavuye mu vyabo. Ni abantu bangahe bitanga igikorwa c'Imana kugira bavuge bati jiwe ngoma ngende menye ko abantu bose bariko bararemeshwa, bariko barumva ijambo ry'Imana rigomba ko rigira. Hanyuma
umurongozi mu isanzwe ntiwatanga n'umurongo abantu bagenderako n'ibikwiye gukorwa. Ugiye kuraba uno munsi ni bangahe batanga imirongo bafata ingingo ku neza y'abandi batarimwo. Kumbure turabigaruka ko mu ntambamyi, ariko tugende tuvuze yuko umurongozi atogwa na mpwemu yera, tugende tuvuze yuko ishengero rifise umurongozi mwiza ryoba ryamushizeho gute? Tuvuze ko atogwa na mpwemu yera, twaba naho nyene ducuritse ibintu. Akwiye kuba arongorwa na mpwemu yera, kandi n'abanyeshengero baza kumushiraho barongorwa na mpwemu yera. Nta ngorane yari ikwiye kuba hari ubwira tumenye umurongozi akwiriye ishengero mu gihe runaka. Vyari vyoroshe yaba twabaho mu ijambo ry'Imana. Hari n'abazoca bambwira ati ivyo ni ivyumviro gusa ntibishoboka. None nimba Bibiliya yarabivuze byarashobotse, kubera ko no munsi bidashoboka. Abo banyeshengero barongowe na mpwemu yera bo bakora gute mu kumushiraho? Mu kumushiraho Bibiliya bisobanura neza uburyo abarongozi bajaho mu ijambo ry'Imana. Abarongozi nzongabira uburyo zikura n'uburyo zikuzwa. Paulo turamubona ariko arigisha Timote, ariko arigisha n'abandi barongozi, hanyuma akabaha amabanga bakabandanya ibikorwa. Mu isanzwe ishengero rigumye muri Bibiliya, ishengero rishigwaho n'irindi, abarongozi bashigwaho n'abandi, kubera yuko nihererekanywa gikorwa c'Imana. Ibi rero twazanye no munsi, burya leta ntiyari ikene no kwinjira ngo itunganye ivy'amashengero, yabigiyemo kubera ko vyatunaniye, vyanse. Mu isanzwe twari guha akarorero keza leta tukayigisha tuti burya abarongozi bategura abandi hama bakabahereza. Muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana nta murongozi yiza, no murongozi azanwa n'abandi, kubera bamusuzumye bagasanga mpwemu w'Imana muriko, hama ibikenewe byose bikegeranwa bigakonfirima, bikerekana ko uwo muntu vy'ukuri ari umukozi w'Imana kandi akwiye kubananya igikorwa c'Imana. Uno munsi rero aho tugeze, aho umuntu uno munsi ngena muri hotel gapanga ngo mashireho ishengero, urumva biragoye. Iryo shengero ni igiwanje, ripanze uko iwanje, ntawuzi n'uwande, nta n'uwo dufatanije, nije ndarishiraho, ndarishe uko nshatse, ejo hadutse ibibazo nta gitangaza kirimo. Bisanga ishengero ryategerezwa gushigwaho n'irindi, hama iryo rije kurishiraho rigasigara rishizeho n'uburongozi, bugaca bugenda buhererekanywa. Ivyo rero n'abazanya amashengero nk'abamisiyoneri ahenshi vyaragoranye, ko abamisiyoneri benshi baje ntibari baje ngo bace bagenda, baje umengo baca bagumaho. Abenshi rero bagiye n'ivyo batarabikora, n'uwo muco utarashobora kwinjira, bamwe baca bisanga nta yindi nzira bashobora gukoresha, nibi vy'amatora vyoroshe, bigaca bizana n'ivyo bibazo vyose bihari. Mugabo uko biri bivuga, abarongozi b'ishengero batogwa n'abandi barongozi, bakabaha ibikorwa nk'umutamana kugira babandanye ikivaho cari kigeze, abandi bakukurutse. Kandi ntangora rimwe vyategezwa gutera. Murakoze, reka dusozere kino kiganiro, ariko kumbure tuzoraba mu kiganiro kizokurikira ingene nabo barongozi b'ishengero baba bamushizeho neza nk'uko Bibiliya bikeneye, ingene bashobora kumenya yuko atari wa munyedini canke atari wa munyeshengero canke ari umukristo vy'ukuri. Nshimire rero abariko barakurikirana kino kiganiro, ndabibutse yuko twariko turabira hamwe uburongozi bw'ishengero bubereye. Tukaba twumvise rero yuko uburongozi bw'ishengero bubereye ari uburongozi bwisunga Bibiliya, kandi tukaba twabonye yuko gushigwaho kw'abarongozi b'ishengero canke kw'ishengero bikwiye gukorwa n'abandi barongozi, rukaba uruhererekano. Reka rero nshimire Oscar Nduwarugira kuri kano kanya mwaduhaye. Naje ndabashimiye kuba mwantumiye. Murakoze. Nshimire rero mwese mwariko muradukurikirana. Samuel Nyokwizera ni jewe narindemesheje kino kiganiro, naho ubutaha.